Iyi ni radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Werewe hoteza amatwi BBC gahuza miryango aho hose kwisi kaze kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live no kuri radio ndetse no ku mirongo migufi ya shortwave. Turi ingingo ziyenza makuru mbora mu kanya kuri uyu wa gatatu tariki ya 23 z'ukwa 10. Umuryango w'abibumbye uravuga ko wasubitse igikorwa cyo gukingira imbasa mu majyaruguru ya Gaza kubera ibitero bya bombe bigabwa na Israel. Joseph Mathias Nzeyimana, intwazangabo mu biro by'iperereza by'u Burundi, mu iperereza yongeye gufatirwa ibihano byo kudakandagiza ikirenge mu bihugu by'ubumwe bw'Uburayi no gufatira umutungo we ahafite. Aho mu Burundi kandi ikibazo cy'amazi cyenda kumara igihe kimara icyumweru mu majyaruguru ya Bujumbura cyagize ingaruka kuri amwe mu mashuri muri ako gace. Ingaruka yarahabaye ku munsi w'ejo hahise, hanyuma turabwira abanyeshuri ko botaye iwabo mu kurindira. Hanyuma rero nyuma ya saa 6 igipolisi caratuzaniye amazi. Hari n'imikino ndetse n'ikiganiro cy'abagore nk'uko bisanzwe buri wa gatatu. Ibi byose ni nyuma yuko Nina Iradukunda banza kubagezaho incamake y'andi makuru avugwa ku isi. Leta ya Turkiya ivuga ko igitero cy'iterabwoba ku ruganda rukora indege caguyemwe abantu 3 gikomeretsa abandi 14. Ukurasana n'ibiturika vyumvikanye kuri urwo ruganda ruri hafi y'ibirometero 40 uvuye ku mugwa mukuru Ankara. Mushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu waho ari Yerkaya yavuze ko babiri mu bateye bishwe. Amasanamu aca ku mbuga hwaniro yerekana abagabo babiri bafise ibigwanisho bikomeye bava mu modoka imbere yo kugurura umucanwa ku bantu barengana. Ntawuremanga ko yakoze ico gitero. Muri kahise imigwi y'abashaka kwiyonkora mu gihugu b'Abakurd bamye begekwa ko ibitero nk'ivyo ariko umugwi wa Islamic State urahari muri Turkiya. Umugore w'umufaransa-kazi Giselle Perico avugwa mu rubanza rwo gufatwa ku nguvu mu kivunga mu manuko bw'Ubufaransa yabwiye sentare amakuba yabonye. Giselle y'imyaka 71 yamaze ikiringo c'imyaka myinshi ahabwa kenshi n'umugabo wiwe imiti imusinziriza, anasambanywa n'abagabo bahuriye n'uwo mugabo wiwe ku mbuga ngurukana bumenyi. Ni inkuru ya X Cofield muva mu ijwi rya Yvette Kabatesi. Muri uru rubanza Giselle Perico yashoboye kugera imbere y'abacamanza avuga ku bijyanye n'ibimenyetso byatanzwe kugeza ubu. Yabwiye umugabo we Dominique nawe wari mu rukiko ko atazigera asobanukirwa uburyo yamuhemukiye bikomeye kugeza hariya. Ati twamaranye imyaka 50 nari nishimye mfite abana n'abuzukuru, sindumva ukuntu uyu mugabo wari umuntu mwiza yashoboye kuzana abantu batazwi mu ibanga ry'icyumba cyacu. Giselle Perico washimwe n'abantu hirya no hino ku isi ku kuba yagize imbaraga zo gutanga ubuhamya ku mugaragaro ashinja abagabo bamufashe ku ngufu, yavuze ko yabikoreye kugira ngo abandi bashobora guhura n'akaga nk'ake mu zindi manza bazashobore kuvuga bati niba Madame Perico yarabikoze nanjye nzabishobora. Israel yagavye ibitero vy'indege mu gisagara kiri ku kivuko ca Tiro mu manuko bwa Libani. Umunyamakuru wa BBC ari Beirut avuga ko ari ubwa mbere ico gisagara gikomeye cibasiwe. Abashinzwe umutekano bavuze ko abanyagihugu bose bariko barahava bagenda. Umunyamakuru wacu avuga ko harimo abanyagihugu bari mu buhungiro Itiro inyuma yo guteshwa izabo mu bindi bitero vyabereye mu tundi turere two muri Libani. Israel ivuga ko ibitero vyari bigamije ibirindiro vy'umugwi wa Hezbollah. Uwo mugwi wari wavuze kare ko wari warashe ku kigo ca gisirikare ca Israel kijejwe igendereza hafi ya Tel Aviv. Igisirikare ca Israel cavuze ko ibisasu bibiri vyo mu bwoko bwa za misile vyaburijwemo kandi ko atavyononekaye canke inkomere zahabaye. Iyi mwumva ni BBC gahuza miryango.
umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres yanenzwe ku kuba yitabiriye inama ya BRICS yabereye mu Burusiya mu gisagara ca Kazan yatumweko na Vladimir Putin. Ukraine yavyise gushigikira mu nzira iteruye perezida w'Uburusiya mu kugerageza kongereza ingufu igihagararo c'Uburusiya mu makungu. Bwana Guterres yisiguye ku ngingo yiwe avuga ko azokomera gushimangira iciyumviro yahagaze ko kuva kera kwateye kubiri n'ivogera y'ubutegetsi bw'Uburusiya mu gihugu ca Ukraine. Ku ruhande rwa Bwana Putin yavuze neza ko intumbero yiwe ari yo kugabanya ubukomezi bw'igihagararo ibihugu vyo mu burengero bw'isi bifise mu makungu, kandi ko muri kino gihe kuba ubuhangange butacigaruriwe n'igihugu kimwe ku isi ari ikintu kiriho camaze kugaragara. Iyi nzira yacu irindiriwe n'abantu benshi cyane uravye uko ibintu vyifashe ubu aho isi iri mu mpinduka zikomeye cyane. Hariko haracibwa inzira yo kubaka isi ishimikiye ku mpande nyinshi, inzira iguma itera imbere kandi idashobora gusubizwa inyuma uko ndabibona. Umukuru w'igihugu ca Mozambique Philippe Nyusi yagabishije ko guhamagaza imyerekano irimwo ubugizi bwa nabi bishobora gufatwa nk'icaha mu gihe imishamirano ibandanya imbere y'uko ibiharuro vy'ibanze bizova mu matora rusangi yabaye muri uku kwezi bitangazwa. Nyusi yavuze ko abanyamozambike bemerewe kuja mu myerekano, ariko kuja mu myerekano imbere y'ugusohoka ku mugaragaro kw'amajwi yavuye mu matora biteye amakenga. Uwuzi imbere muri ayo matora mu batavuga rumwe na leta Venancio Mondlane yavuze ko azoteza ibikorwa vy'iterabwoba bizomara iminsi 25 mu kwihorera urupfu rw'umushingwamanza wiwe yishwe kuwa gatanu. Bivugwa ko Elvino Dias yariko ategura ibirego vy'urubanza rwo kwiyamiriza amatora yiciwe arashwe mu modoka yiwe mu mugwa mukuru i Maputo. Umuvunyi wo mu muryango w'ubumwe bwa Buraya EU yerekanye impungenge afise ku buryo uwo muryango wahaye igihugu ca Tunisia bwo kugabanya igitigiri c'abimukira bagerageza kwinjira i Buraya. Mu masezerano basinye mu mwaka uheze, ubumwe bwa Buraya bwahaye Tunisia imiliyoni zirenga $100 z'amadolari yo gufasha kurwanya abantu bacisha abandi mu nzira z'ibinywabi no gukomeza ingene imbibe zaho zikingiwe. Umuvunyi avuga ko akanama k'ubumwe bwa Buraya kananiwe gukora isuzuma y'ivyoshika kugira bimenyekane ko ubwo buryo butariko burakoreshwa mu nzira zihonyanga agateka ka zina muntu. Abajejwe umutekano muri Tunisia baragirijwe kenshi gukubita no gukorera ivyaha bifatiye ku gitsina abimukira, harimwo no gufunga abantu ku buryo budakurikije amategeko. Président Makoze nini radukunda kuri aya makuru ya BBC. Ikaze ku makuru arambuye duhera mu burasirazuba bwo hagati aho umuryango w'abibumbye uvuga ko wasubitse igikorwa cyo gukingira imbasa mu majyaruguru ya Gaza kubera ibitero bya bombe bigabwa na Isiraheli. Abantu bakuwe mu byabo no kubura uburyo bwo kubageraho. Intambwe ya nyuma y'ibyiciro bibiri by'ikingira ryasembuwe n'ubwandu bw'imbasa bwa mbere mu myaka 25 ryariteganyijwe gutangira kuri uyu wa gatatu. Inkuru ya Yolande Nere murizwaho na Premier ku Magenge. Kuva iryo sekeza rigitangura, abahinga mu vy'amagara y'abantu bagumye bavuga yuko ugucererwa mu gutanga urucanco rugira kabiri rwa mugiga canke polio ku bana bo muri Gaza byashobora kugira imfagusa igikorwa cyo guhagarika ikwirakwira ry'iyo ndwara yandukira cyane kandi ishobora kwica. Ariko mu itangazo yasohoreye hamwe, amashami ya ONU ubu avuga yuko uko ibintu bimeze mu buraruko bw'iyo ntara ya Palestina harimwo ibitero bibandanya ku bibanza bitari vya gisirikare bituma abavyeyi kutagira umutekano no kudashobora kuzana abana babo gucandagwa, abakozi bajejwe amagara nabo kudashobora gukora. Igisirikare ca Israel camye kiragaba igitero gishasha muri ako karere kivuga ko kiriko kirabuza abagwanyi ba Hamas gusubira kwiyegeranya. Abana bashika hafi 120 mu buraruko bwa Gaza nibo bari bitezwe guhabwa urwo rucanco rwa kabiri rucishwa mu kanwa rw'indwara y'ubukangwe.
tujye i Bujumbura aho ikibazo cy'ibura ry'amazi kimaze iminsi 6 cyugarije amajyaruguru y'uwo mujyi cyagize ingaruka no ku mashuri ari muri ako gace. Byatumye amwe muri ayo mashuri aba ahagaritse ibikorwa mu kurindira ko haboneka agahenge. Ariko igipolisi cyaje bwangu gitanga amazi kuri ayo mashuri n'ibindi ibisata biyakeneye cyane. Judas Ihundimpundu inyarukiye kuri amwe muri ayo mashuri kureba uko byifashe, atwoherereza inkuru. Rimwe mu mashuri yakozwe ko n'ikena ry'amazi ryavuye ku isenyuka ry'umuringoti munini wahora uyajana mu buraruko bw'isagara ca Bujumbura ni kaminuza Université du Lac Tanganyika. Byatumye abayirongoye bafata ingingo zihuta mu ntumbero yo gukinga cane cane muri iki gihe mu Burundi havugwa ikiza c'ingwara y'urukoshi monkeypox. Ariko igipolisi nticatevye kuza gutabara. Professeur Evariste Ngayimpenda ni waramutwe iyi kaminuza. Ingaruka yarahabaye ku munsi w'ejo hahise, hanyuma turabwira abanyeshuri ko botaha iwabo mu kurindira. Hanyuma rero nyuma ya saa sita igipolisi caratuzaniye amazi kiratwuzuriza amarudipe yose twari dufise ngaha, ku buryo uno munsi twashoboye gukora atangorane. Uno munsi kandi igipolisi cagarutse, n'ejo tuzoshobora gukora, tukizigira yuko muri iyo minsi ngira ngo kumbure amazi yarijizeza azoba yagarutse. Gushika kuri uwa gatatu nta mazi yarangwa mu mabombo y'iyi kaminuza. Ntivyoroshe mu gihe isanzwe ifise abanyeshuri baharurwa mu bihumbi. Aha dufise abanyeshuri barenga hagati y'ibihumbi 3. Hari iminsi haza benshi, hari iminsi haza abatari benshi, hari iminsi haza benshi gusumba. Biva ku bibazo bihari, biva no ku vyigwa biba bitegekanijwe. Washaka amashuri amwe ivyigwa biriko biragabanuka kuko hariho bakeyi bariko baraheza umwaka. Yamara igihe twahaca ivyigwa vyari vyasubiriye gutangura. OK, bon, nous avons vu précédemment, OK, pour quel type de transport on peut faire intervenir le compte transport consommé. Ahandi naciye ni kuri kaminuza Hope of Africa. Nubwo ntashoboye kuronka abayirongoye, bamwe mu banyeshuri banyongoreye ko nabo nyene ubukene bw'amazi bwabagizeko ingaruka. Ariko igihe nahaca inyuma y'umutaga ivyigwa vyariko bibukuri kwamye. Umuringoti watumye haba ikena ry'amazi ridasanzwe mu buraruko bwa Bujumbura wasenyutse mu ijoro ryo ku munsi wa 5 mu ndwi iheze. Ibyatumye baba muri ako karere bikora ku mazi yo mu migezi mu dukorwa two muhira. Igipolisi cyakoresheje ingufu zidasanzwe mu kujana y'amazi gikoresheje amakamyo yaco afise ibigunguru binini vyitwa citerne na vya kizimyamwoto. Nuna muzi byo imodoka vyaguma binyuragiranwa bijana amazi. Judas Ihundimpundu ni Bujumbura. Urakoze Judas Ihundimpundu. Inkuru y'abatugejeje ku isaha 2:18 mu Burundi no mu Rwanda. Ini bibisigahuza imiryango y'umva no kuri Kisoro FM muri Uganda. Mu kanya turagaruka ku makuru arambuye ndi Prudence Ngiyumva. BBC gahuza imiryango i Bukavu ni kuri FM 102.2. Joseph Mathias Niyonzima intwazangabo mu biro by'iperereza ry'u Burundi yarayongeye gufatirwa ibihano byo kudakandagiza ikirenge mu bihugu by'Uburayi. Yanafatiriwe kandi umutungo ahafite. Ibyo bikaba biri mu itangazo ryasohowe n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi kuri uyu wa gatatu. Ibirimo tubibaze Alain Majesté Barenga uri Buruseli wasomye iryo tangazo. Nkuko twabimenyeshejwe na Maria Daniel Nzu ajejwe igisata cyo kumenyesha makuru ku cicaro c'ishiramwe ry'umwe bwa Buraya i Buruseli mu Birigi, ryo shiramwe ngo ryasanze ko Joseph Mathias Nzeyimana batazira kazungu umukozi mu biro bikuru vy'igendereza yogumizwa ko ibihano kubera inyifato yiwe. Yemeje ko mu bantu bane bari bafatiwe ibihano hasigaye uwo Mathias Nzeyimana gusa. Abandi batatu barimwe umushikiranganje wa mbere w'ubu Gervais Ndirakobuca babikuweko. Wafatiwe ibihano ntiyemerewe guhonyoza ikirenge mu bihugu bigize umwe bwa Buraya. Hanyuma amatungo yiwe canka muryango wiwe ari mu bihugu birigize agafatirwa. Maria Daniel Nzu avuga ko ishiramwe ry'umwe bwa Buraya rigumiza ijisho ku Burundi mu bijanye no kubahiriza uburenganzira bwa muntu no gutsimbataza demokrasi. Ku kibazo c'ibihano mu vyerekeye ubutunzi Uburundi bwafatiwe, naho nyene avuga ko atakirahinduka naho ibiganiro bibandanya hagati y'u Burundi n'ubumwe bwa Buraya. Yemeje ko ibintu bizogumuko kuri Joseph Mathias Nzeyimana gushika mu kwezi kw'icumi mu mwaka wa 2025 hasubiye kuba uwundi mwihwezo.
Izo ngingo zari zafashwe mu 2015 biturutse ku ntureka za politike zazaranye n'ikiringo ca gatatu kitavuzwe ko rumwe c'umuhisi Perezida Pierre Nkurunziza. Twarondeye kandi Terence Ntayiraja aserukira Burundi mu bihugu vy'Ububirigi na Luxembourg aho iyo ngingo yafatiwe, atumenyesha ko ivyo abizi naho atarabimenyeshwa ku mugaragaro. Mu butumwa bugufi buciye kuri telefone yatubwiye ko hakiri kare ko yogira ico abivuzeko, ariko yatubwiye ko iyo ngingo naho yafashwe hari n'indi yari yafashwe imbere yayo yo gukura ibihano kuri bamwe mu bategetsi bari babifatiwe. I Buruseli mu Bubirigi, Alain Majesté Barenga. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken ari muri Arabia Saudite aho yahuriye n'igikomangoma Mohammed bin Salman. Yagiyeyo avuye muri Isiraheli aho yasabye ubutegetsi bwaho kurangiza intambara muri Gaza nyuma yo kwica umuyobozi wa Hamas Yahya Sinwar. Inkuru ya Tom Bateman muri imva mwijwi rya Florentine Kwizera. Umushikiranganje w'imigenderanire Anthony Blinken yavuze yuko Israel imaze gushika ku bitari bike mu ntumbero zayo mu karere ka Gaza, harimwo kuba yarishe Yahya Sinwar, bakaba baranasambuye ubushobozi bwa gisirikare bw'umuhari Hamas. Yavuze yuko ibi babishitse ko birinze gutwara ikiguzi kinini ku banyagihugu basanzwe b'Abanyapalestina imbere yo guhamagarira Israel kwibanda muri kino gihe ku ntumbero zayo zibiri za nyuma, no kuvuga kugaruza abafashwe bunyagano no kurangiza iyo ntambara. Akanakamo kavuye kuri kizigenza muri basomambike ba Israel, akaba ari n'igihugu giha Israel bigwanisho. Ariko igihe yakuri kirenga Tel Aviv yerekeza kuganira n'abategetsi ba Arabia Saudite, nta bimenyetso byinshi byerekana ko ubutegetsi bwa Israel bwumvise na gato yako kamo kiwe canke ivyo yari yasavye mbere byerekeye kongereza ifashanyo zirekuriwe kwinjira muri Gaza. Inyuma y'umubonano wabo, umushikiranganje wa mbere wa Israel yasohoye itangazo, ariko nta na kimwe ryavuga cerekeye imfashanyo y'ubutabazi, ahubwo ryasaba gukomeza ubumwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe Israel ikirondera kwihorera ibitero vya Iran. BBC Gahuza Miryango yabateguriye uburyo bwo gupakurura ibiganiro vyayo mukabibika muri telefone ngendanwa zanyu canke computer mukaza kuvyumviriza igihe cyose mubishakiye. Ibiganiro bya BBC Gahuza Miryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa abaza muganga, ubu biraboneka kuri podcast. Ja ku rubuga rwa BBC Gahuza Miryango ariko bbcgahuza.com urondore ahari podcast. Amakuru yose y'uburyo podcast ikora n'ukuntu washyira muri telefone yawe byose urabisangayo. Pakurura ikiganiro ukunda canke amakuru wumvirize uko ushaka aho uri hose, ntusubire gucikwa na kimwe. Taramana ibiganiro vya BBC Gahuza Miryango kuri podcast. Kanona mpijambo Yves Bucyana mu mikino. Imikino kuri BBC Gahuza Miryango. Ndabashuje mwese abateze amatwi BBC amakuru y'imikino uyu munsi aribanda ku mikino y'igikombe cya Champions League ku mugabane w'Uburayi. Mereye ku mikino yarayibaye nyuma y'iminota mike gusa abafana ba Real Madrid baririmbye bati Vinicius Junior atsindire Ballon d'Or. Uyu rutayizamu ukomoka muri Brazil yashimangiye ko ashaka kuguma muri iyi kipe ya Real Madrid ubuziraherezo. Vinicius Junior yaramaze gutsinda hat-trick, no kuvuga ibitego bitatu wenyine muri 5-2 Real Madrid yapfunyikiye Borussia Dortmund ku kibuga cyayo cya Santiago Bernabeu. Real Madrid yari yatsinzwe 2-0. Igihembo cya Ballon d'Or nicyo cya mbere cyubaho cyane ku bakinnyi b'umupira w'amaguru, kizatangwa ku wa mbere tariki 28 z'uku kwezi. Vinicius Junior w'imyaka 24 yitezweho na benshi kuzatsindira icyo gihembo nyuma yo gufasha Real Madrid gutwara Champions League umwaka ushize, anatsinda n'igitego ku mukino wa nyuma ndetse atangazwa kuba umukinnyi mwiza w'iryo rushanwa. Nyiri muri Champions League, Arsenal yo mu Bwongereza nayo yatsinze Shakhtar Donetsk yo muri Ukraine igitego 1-0, ariko itakaza umwe muri ba myugariro bayo ni Calafiori wavuyemo yavunitse. Umutoza wa Arsenal Mikel Arteta avuga ko imvune ya Ricardo Calafiori iteye impungenge. Ikipe ya Arsenal isanzwe idafite abakinnyi bakomeye nka kapiteni wayo Martin Odegaard na Bukayo Saka nabo bavunitse.
ku cyumweru Gunners yicaye ku mwanya wa gatatu ku rutonde rwa Premier League izahura na Liverpool iyoboye shampiyona ku kibuga cya Emirates. Imikino ya Champions League rero irakomeza muri iri joro ukomeye cyane urahuza ikipe ya Barcelona n'ikipe ya Bayern Munich. Ni ikipe ya Barcelona yatsinzwe imikino 6 iheruka gukina na Bayern Munich, itsindwa ibitego 22 inanirwa gutsinda igitego na kimwe mu mikino iheruka. Ni Bayern Munich yatsinze imikino 10 ya UEFA Champions League ikina na Barcelona. Soreze muri tenisi, Alina Zabalenka umunya Belarusikazi watwaye US Open y'uyu mwaka ubu niwe wicaye ku mwanya wa mbere ku isi mu bagore bakina tenisi. Uwo mwanya yawusimbuyeho Iga Swiatek w'umunya Polonyekazi wari umazeho amezi 11. Swiatek wo muri Polonye yamanutse ku mwanya wa kabiri nyuma yo gukurwaho amanota kuko atitabiriye imikino 6 y'ishyirahamwe rya tenisi y'abagore. Muri tenisi kandi Dominic Thiem wigeze kwegukana igikombe cya US Open yasezeye muri uwo mukino avuga ko bibabaje gusezera muri tenisi afite imyaka 31 gusa, ariko akizera ko ari icyemezo cyiza. Aha ni naho nsoreje amakuru y'imikino nabahitiyemo uyu munsi. Gendi Yves Bucyane. BBC gahuza miryango muri Afrika no kwisi yose. Mu kiganiro unana cyo kuri wa kane twabateguriye nibwirira ibyo wari washatse kunyibwirira mu gitondo nyine nibyo ntimba wiriramwe ibindi tubyihorere. Cyakora mwihangane disi sori. Ntihanganye se nagira ntidi. Naho ubundi byanjye nanjye. Aha no kuri sinzi icyo mwene nyoka ashakaho. Potensi yana se nanone. Aha noneho jo yantoreye inama mama. Nguko iki? Ni 12:45 kuri BBC. Tugome Kigali ijambo Ivete Kabatesi mu kiganiro cy'abagore. Mwireho neza. Mama Rufonsina, Feruja n'ayandi ni amazina ya Clemence Nahimana ukina akanandika amafilime n'ikinamico. Imwe muri filime ze yise Ibwiza iherutse gutangira kwerekanwa n'ibigo bitandukanye bikora ingendo zo mu ndege. Clemence aradusobanurira birambuye. Muruziga imigongo n'imitako turakora bakajana izo noti bagatwara tukarushaho gukena. Enough is enough. Filime yitwa Ibwiza ni filime nanditse ndetse nanayiyobora mfatanije na Nturanye nabo Emmanuel. Hanyuma ikaba ari filime rero ubu iri gucuruzwa mu ndege zitandukanye harimo Brussels Airlines, Emirates ndetse n'izindi zigiye zitandukanye hirya no hino ku isi. Uyanditse ryari iyo filime ivuga kuki? Igihangano cyatangiye kujya hagaragara mu 2020 iza kubona inkunga yatumye ikorwamo filime irangira y'isaha n'iminota 55 nuko nguko igihangano cyagiye hanze muri 2021. Ivuga kuki? Ni filime ivuga ku mvune z'abahanzi, buryo abahanzi bakora cyane ariko kugira ngo bazabone buryo babaho babashe kubona amafaranga mu byo bakora bikabatwara imbaraga nyinshi. Clement, usanzwe wandika amafilime atandukanye kugira ngo iyi filime yawe Ibwiza igere kuri uru rwego ubikesha iki ku bwawe? Mbikesha kuba mbere ya byose inkuru yanjye yarakunzwe na Imbuto Foundation babinyujije muri Rwanda ubuhanzi, bituma nyine nerekana icyo nshoboye. Ariko nanone ikindi cyatumye ikundwa kurushaho ikagera aho igeze nuko ifite story nziza. Abantu benshi bakunda story uburyo yanditsemo, uburyo iteye amatsiko, uburyo itabasha kuba boring. Iyi ntabwo ibarambira, ni filime irimo ibikorwa byinshi cyane. Ya umuntu ashobora kwibaza rero ubuhanzi busanzwe butangiye ryari haba kwandika no gukina? Ubuhanzi ni ikintu niyumvisemo nkiri muto. Kuva nkiri mutoya najyaga mvuga ngo nzashaka umugabo ufite radio kuko nakundaga amakinamico cyane. Bigenda bikura ndanabwiga muri secondaire nize ubuvanganzo ndetse n'indimi, no muri kaminuza ndabikomeza mbifatanije na education aho nafashemo n'isomo rya drama ryigisha amafilime n'ikinamico. Mvamo njya muri stage muri La Benevolence aho nandika ikinamico Museke weya ndetse ngenda ndagukangira no muri filime.
kuri ubu Clemence amaze kwandika filime zigera kuri 3 zirimwo imwe mbarankuru ndetse n'ikinamico nyinshi zitandukanye. Rimwe na rimwe ariko ngo ntibimworohera kubifatanya no gukina. Nufa ngo nge sinandika gusa nkanakina ahubwo ndanayobora. Ni imirimo igoye kuyifatanya, biravuna, ariko hari igihe wisanga ukeneye kubikora. Hari igihe tubikora kubera kubura amafaranga yo gushyiraho undi muntu, cyangwa se no kubikora kugira ngo ubashe kubiha icyerekezo uko ubyifuza. Nka kuriya bakwita mama Rufonsine, rimwe na rimwe mukina na Rufonsine muvuga ikigoyi mwembi. Twigeze gukorana tubwira ko afite inkomoko yaho bimworohera, nawe nuko bimeze? Yego, nanjye niho mvuka mu majyaruguru, mvuka i Musanze, ndetse ni n'ibintu bifite inzira ndende, kuko urumva twarahimutse aho tugiye. Iyo navugaga abantu bakamwaza bakanseka bintera igikomere, ku buryo ninjiye muri komedi ngira ngo nikuremo byapfunwe nari mfite, nkajya mbikora kugira ngo numve uko kera navugaga gute, nkabikora nkakora akavideo nkagashyira hanze, abantu baragakunda. Nuko ninjiye muri komedi shaka kwivura igikomere cyuko abantu bansekaga. Ushaka kutunyurizamo nka kamwe mu tuntu wenda ukunda gukina kakunyura cyane ku mutima? Urakaze. Hari ako nigeze gukina hari ku munsi wa Saint Valentin wabakundana, n'umunsi naho nakinnye mpamagara sheri, aro sheri wanje uraho neza, niko se uyu munsi rero ni kuri Saint Valentin, none ndakwinginze rero uramfata akaboko unzengurutse kuri rompuwe ya Kigali, ugenda uragaragaza ko abantu bose bari kumbona, kandi ikindi urabandaguriye n'indabo ku buryo umuntu wese urambona abona yuko mfite umuhungu mwiza unkundaga. None sibyo? Tugarutse kuri filime Ibwiza, abantu batandukanye bazi Clemence bamaze kureba iyi filime bari mu ngendo zo mu ndege ngo barishima, bakamwoherereza udufoto bariho bayireba. Ariko se we yabyakiriye ate? Nari mbyiteze, ariko kubona ama company akomeye cyangwa se izo kompanyi zikomeye ziyifata, numvise ari urundi rwego, byamaye imbaraga zo gukora cyane. Ni nabyo byatumye nongera kandi gutekereza indi nkuru, ariyo nkuru yitwa Shenge series nakoze. Nibyo byatumye nongera kuvuga nti ntago ndi buhagararire kuri iyi filime imwe, ahubwo reka nongere nkora indi, kuko numvaga ari mfite ikintu byanga bikunda nakora isigakunda. Ikigo cy'Abadagi nicyo cyakoranye amasezerano y'imyaka 3 na Clemence Nahimana, hanyuma ibona kwerekanwa n'ibigo bikora ingendo zo mu kirere. Nyuma azaba afite uburenganzira bwo kuyigurisha ahandi. Ni hano dusoreje, muramuke neza. Urakoze Yvette Kabatesi, n'uwo mwaganiraga. Ndabona Nina Iradukunda agarutse muri studio mbere yuko turangiza amakuru yacu kuri ubu gatatu kutwibutsa ingenzi agezweho. Nina. Leta ya Turkiya ivuga ko igitero cy'iterabwoba ku ruganda rukora indege caguyemwe abantu 3 gikomeretsa abandi 14. Ukurasana n'ibiturika byumvikanye kuri urwo ruganda ruri hafi birometero 40 uvuye ku mugwa mukuru Ankara. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu waho ari Yerikaya yavuze ko 2 mu bateye bishwe. Umugore w'umufaransa-kazi Giselle Perico avugwa mu rubanza rwo gufatwa ku nguvu mu kivunga mu manuko bw'Ubufaransa yabwiye sentare amakuba yabonye. Giselle w'imyaka 71 yamaze ikiringo c'imyaka myinshi ahabwa kenshi n'umugabo wiwe imiti imusinziriza, anasambanywa n'abagabo bahuriye n'uwo mugabo wiwe ku mbuga ngurukana bumenyi. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres yanenzwe kukuba yitabiriye inama ya BRICS yabereye mu Burusiya mu gisagara ca Kazan, yatumwe ko na Vladimir Putin. Ukraine yavyise gushigikira mu nzira iteruye perezida w'u Burusiya mu kugerageza kongereza ingufu raro c'Uburusiya mu makungu. President. Urakoze Nina Iradukunda. Nanjye nababwira ko umuryango w'abibumbye uvuga ko wasubitse igikorwa cyo gukingira imbasa mu majyaruguru ya Gaza kubera ibitero bya Israel. Naho mu Burundi Joseph Mathias Nizeyimana, intwazangabo mu biro by'iperereza ry'u Burundi, we akaba yongeye gufatirwa ibihano byo kudakandagiza ikirenge mu bihugu by'umuryango w'Uburayi. Mwakoze guhitamo BBC gahuza miryango kuri uyu wa gatatu. Ibindi biganiro n'andi makuru tabashije kumva ushobora kwasanga kuri BBC gahuza.com. Prudence Nyomba muraryana.